ndarondera amahera pe. Jewe narabayeho nabi, narabayeho nkandamizwa, narabayeho ngirirwa nabi n'uwo twonse rimwe, uwo tuvukana. Muga nkakomeza kwibaza kubera iki none biba. Nkakomeza kwibaza none ibi birabaho. Kandi ntivyigeze bihera ariko iherezo bizotinda bitora inzira kandi itaryoshe. Mperuka gukora accident. Je baba ukoresa. Ariko ndashima Imana. Yarakinze. Kabiri kose urabona ko ndiko ndakira nagonganye n'iyindi modoka ariko ndashima Imana kuko ivyo Satani yari yifuza nibaza ko bitari ibi we yari yifuza ko nkeka ngira ko nkapfa ariko Imana yarandokoye. Yes, mahoro y'Imana abani namwe bakunzi ba Star TV 257 we have the best exclusive news. Namaze gushaka kuri micro za Star TV, Mr. Recorder, Mr. Meet, Mr. Kimararungu, Mr. Ububeshi, Mr. Love in Town. Iyi ni Star TV televiziyo nyuma cyane. Dukurikirane byinshi muzobibona. Namutarakora subscribe na cyane ko dufise benshi batarakora subscribe. Tifuza ko muyikora kugira ngo bandanye kudushigikira. Ndi kumwe n'umumama urabona aratovye, araberewe, ameze fresh, afise nyene behind, afise hose ni bien muramubona. Twaramutse tumusanga mu rugo iwe kugira dushobore kumuyagisha byinshi bitandukanye na cyane muri gwa rukundo nyene tubandanye gusupportinga abandi kugira natwe tubandanye kudusupportinga. Reka renda mwakira umwami bwa Star TV 257 Mauji. Umeze neza? Sawa da. Antuka vraiment nafurahi sana. Nanje. Umeze neza ariko? Ndashima Imana. Ariko kwisiga wari ufite programme yo kuva muhira cyanye wagira nyene nuko nyene wabonye Star Boy amaze gushika mu rugo nyene. Nene wasanze sa neza. Asanze usa neza nyene. Kwisiga rero nivyo vyanje. Dodo fashion. Yes. Aka kanzu se kamenga nyene nako muri ya fashion. Aka Dodo fashion nyene. Uga kazi no. Urabibona nawe. Nta kuntu ninagira mariage nzoza ndabwira madame ndamuzana nyene. Ahubwo waratevye. Hari umumama gukunda kurikirana amafilme yawe witwa Keke. Bigeze afise umugabo mu diaspora bigeze kuzana na hari yabaje gushorera ikanzu ya rouge. Arakuramutsa ngo arundi bivya. Naje ndamuramukije cyane. Okay. Uko biri kose ramutsa abakozi ba Star TV 257 na match tubandanya cyagagisha bitandukanye kuko mu ndero y'ikirundi cyanye mu mico y'ikirundi ahantu gezora aramukanye bavuga ati mwiriwe. Ndaramukije abakunzi ba Star TV n'abakunzi banje. N'abakunzi ba Dodo fashion. Ndabaramukije cyane ndababwira ko ndabakunda. Okay, kuki biba none? Kuki biba ibaze nawe. Ibaze nawe. Wibaza ko ari kubera iki se? Kuki biba je sinzi gituma biba. Nanje bibanye n'vyisanga. Nanje biranyobera. Watanguye usunika watanguye novuga yuko uri kurabonera ku bandi ba Fanny ukina hariya amafilme kwa ba Abel ukina hatandukanye munyu muravuga ati mbega kubera iki no kugura gateka films kuno munsi ko turavugana ugeze ku ntambwe kandi bikorwa ubunebwe mbona menga wabusubije inyuma. Oya ntabonebwe mfise. Ubwa mbere waraduhaye intuzenye ya mbere uturakauka. Bo gukora filme si ikintu kiba coroshe ariko ndashima Imana aho bigeze. Ni ibintu biruhisha, ni ibintu bitwara umwanya, ibintu bisaba kwitanga ariko nobwira abafana banje ko ndi ku kivi kandi nabo nyene barabibona kandi vraiment nibaza ko bazakomeza kuguma baronka bishasha. Ego. Dodo munsi yambaye turori hejuru ku mushatsi. Fresh. None bishaka deko. Kwayo marume ngarazimbye gama. Wowe ngwana ufise niyo. None uguma uraba ibintu byose biri kuri jewe. Nutwonye uradusanga muri Dodo fashion. Ndadandaza kandi uramakara marume meza. Imeza. Kandi adushaka tuvuganye nka cyane.
afise nk'umusheri nkaca ngena ndayamuguri oya ivyo uzoza kukibaza oya turavana ko sasa reka umukonesere muhuye afise umuzigo muravana ko nyene bigahera vyakweli oya nayo wanje okay uko biri kose ni Dodo fashion niyo mazina asanzwe akoresha haba mu kazi ariko biri kose no wandika gateka film izoza kubona ama film menshi cyane mabuje kura kwita ama views menshi cyane si jewe ni Imana kuki bibase ibaze kuki bibavure kuki biba nyene umwana w'igihugu akaguma yironkira ivyo nyinshi oya si nyinshi oya ariko bizoza biraza bukebuke nugushima Imana Sometimes murafata rutemikire rugiye kurondera ivyashara mu gihugu ca Uganda uko turamaze kuyaga umunsi nguri muri Uganda nimba atari muri Tanzania mbega tuzobona Dodo fashion afata rutemikire aja mu kindi gihugu ajanye n'akazi kari agiye gukora featuring n'abandi atarabarundi cyangwa abarundi kazi nibaza ko atari kera cyane reka dukora ibikorwa bizivugira hama dutinde dushike aho twifuza gushika uri umumama ahagaze neza uri umumama afise tayi nziza uri umumama ndetse asa neza afise po nziza nta kibazo ura naco n'abapapa burya bavuga ati ngo abapapa bakuze ugahura ikibazo n'abapapa bivanye no gukina filme kwawe usa neza look imeze neza ugasanga nyene bariko baraja mu bindi bintu nyene utaba wifuza je nibaza ko ivyo nta mukobwa canke nta mugore n'umwe adahura n'ico kibazo ariko navyo si bibi hajya iyo umuntu ariko arakuvugisha naho nyene si bibi gusa umenya ukuntu uganira nawe muri bwa buntu nyene kwa kuntu abarundi tubayeho kwa kuntu abarundi twarezwe muri wa muco nyene ukamenya ukuntu umuvugisha mu rufasoni ntutubushira soni ntumutuke agutwara mu byo udashaka nawe arashobora gutwara mu byo udashaka muga nawe ukamenya ukuntu bisohoka none kukibibasa simbariza mbariza igituma kukibiba novuga yuko ni imwe muri filme tuko turabona kuri Gateka Films nibaza yuko mu kuyitegura wararavye ati irevre ngira nkore film ariko ndashaka gutanga message kuri aba bantu imeze uku washatse gutanga message imeze guteka Dodo message yanje nashatse gutanga cyukuri namba abantu bararavye filme yanje nise kukibiba bobo ni gituma nayise kukibiba babwire nyene wahe utuntu duke kugira bace birukanga nyene batambaye n'ibirato n'amasocks jewe muri filme yanje narabayeho nabi narabayeho nkandamizwa narabayeho ngirirwa nabi n'uwo twonse rimwe uwo tuvukana muga nkakomeza kwibaza kubera iki none biba nkakomeza kwibaza none ibi birabaho kandi ntivyigeze bihera ariko iherezo bizotinda bitora inzira kandi itaryoshe mugabo n'ubundi tuzokomeza kwibaza kukibiba usanga ari satani nyene yabateye nyene bakwitamwe ibombe none kukibiba igituma biba satani aje yakabihariza bisigura yuko mudasenga Imana oya satani rakunda abantu basenga nibagenderera kera irabatinya oya abantu basenga satani arabagirira ifuhe arabagendera ariko iyo umaze kuba usenga nyene ubufisi irindi banga ubu protege muri protege ndavyumva ariko rero kuko biba kuki biba bisigura yuko biba mu gihe presence y'Imana itabihari niyo nyishu kuki biba filme iri kuri Gateka Films kuki biba inyishu yayo mwavyumvise hazi Imana mu rugo bigende neza babitore inyishu filme yaheze ariko twibaze yuko muri filme kubona kuki biba iherezo rya byose tubaze ko tuzobona presence y'Imana yashitse ati igituma biba Imana ntiyari bwashike reka tubirindi yes of course haraka video kariko karatrending ariko nakajiko gatoyi naka video Dodo yari kumwe n'umusore ebana ngo afise akanoti amatwa dusomera mu diaspora Dodo rero ako ka video ari kumwe n'uwo mu boss afise akanoti aca hurangira n'umusheri we atanota afise bavugana aca mubwira ati dogo rondera amahera none ko ndi kumwe n'umuntu afise akanoti ka video gasigura iki kuri Dodo ukuntu kariko karasirikira ku mastati bakuntu bavuze ngo peti rondera amahera ngere nishure n'abandi bose bakomeje kubimbaza narakiriye ama message menshi ndakira ama appel menshi bambaza ngo none ngo isiguro yacu ngo ni yihe je naciye mvuga ati none nta kuntu norondera akanoti cinda kwironderera muri kino gihe tugezemwo jewe mbona umenga umuntu ikintu ca mbere yokora no kubanza akarondera amafaranga
burya umaze kuronka amafaranga nawe umuntu wari umukobwa wari wese uramuronka mugata amafaranga uraronka biragoye no kugira uzomushikire uwo wipfuza hari igihe wumva wowe ubwawe umenga ntiwiyemera rero tubanze turondera amafaranga hama dukunda abakobwa mu nyuma isigura yuko rero ujya muhungu wa mukatsi mubwira ati rondera inoti ndi kumwe n'ufise inoti udafise inoti ntihagire icyo mbaza jewe siko nobikora ariko benshi niko bobikora urafise n'inshuti bakunda kubikora uko antuka muri buno buzima tubayemo tugenda turabona vyinshi benshi ko atamahera nifitiye aho bizongo banzondera amafaranga ya peti kuko ibi basera yaronka bazondera amafaranga hama amafaranga kandi amafaranga ntibigera baheza kuyarondera mugi gihe nawe wabonye ko ufise amafaranga ushobora kumva nyine ko wodraga umukobwa kumva ko ukunda umukobwa uzomukunde mugabo uzobanza uhiga amafaranga kuko gukunda ni garama tubwira na babandi bahora bagenda n'amabajaji bagiye kubaraba ubu nitagize azokubwira shiri wawe none shiri mfate taxi bajaji barazikuye amahera ntayo mfise kare yahora aca mubwira ati ufata akamoto nja ndakakurihira gacari akamoto k'igihumbi mukuba uzoreha taxi ya 5 rondera amahera apeti turondera amahera amafaranga abasore b'Ibujumbura turondera amahera kuko bajaji ntizigikora hose tubanze turondera amafaranga dukunda abakobwa mu nyuma kandi ubunye abantu badushigikire cyane kubera ko kugira mve mu nyakabiga gushika haba Dodo taxi nafashe amahera menshi cyane barabe basi bashigikire ngaruze ya taxi ibaze nabo bavyumvise kandi ndazi baragukunda niyo nshyize kwa Dodo ukuntu tuyagumenga mutumenyeranye kubera ko nta kabikiwe nanjye nta kabikanje of course reka tugirene ugerageje kuraba ngaha biraboneka kumenga waragize ikibazo wagize accident bimeze gute na cyane cyane yuko iyo tubonye akantu ngiye tugenda tutakavuze kandi wambaye ibintu bikaze bizimvye ni size imvye kandi ariko reko si nivyo kwa Dodo fashion ukunza rwasi gusa ngaha tanguye gukubagurika wawe hindure verene okay twagiye wereka gukora accident cyangwa bimeze gute nakantu kagufashe cyangwa wari we nakakantu bita umwe bugenda mu ijoro cy'ububona kakuriye kagusigira gatashi mperuka gukora accident je baba ukoresa ariko ndashima Imana yarakinze ko biri kose urabona ko ndiko ndakira yego kubera mubwiye hari utuvuta muza mwisiga urazi umukobwa agize inkovu mu maso akura yaheze mugura umuhungu uguma ubaho ubuzima bwawe bwose ufite inkovu mu jisho aho mwebwe sinzi ibintu mwisiga oya bizogenda birahera ndi bukebuke wagize accident ni moto wagize accident n'amaguru wagize accident byagenze gute uducire ku mayange gatoyi duse n'ubumenyi ukuntu byagenze kuko nka mwebwe ubuzima bw'iwanyu nk'abafani biwanyu nanjye ndimwe rega kuko sinari kuza ngana ari umufani wawe ntashigikira ibikorwa byawe byagenze gute accident yari imeze gute nagonganye n'iyindi modoka ariko ndashima Imana kuko ivyo satani yari yipfuza nibaza ko bitari ibi we yari yifuza ko nkeka ngira ko nkapfa ariko Imana yarandokoye yaranyongeye imisi yo kubaho niyo mpamvu no munsi rero nkiri muzima ntikanteye ubwoba ndafise n'ibikomere ariko zokira nibaza yuko Imana ntiyari bwaye gushire kuri list yabigiri hamagare yavuze ati wewe ntaragara ko ndagushira kuri list iracyafise ivyinshi ingomba ko kumbura iracyashaka gumukina amafilme oya si amafilme gusa nkore n'ibintu kukibiba twara umuntu aduha fashion nziza tukambara tukabegwa udusaha twiza amahereni meza n'amarori meza tuje kumushorera namvuga ati muje kumusupportinga kuko si muri filme gusa akanota gakora muri kariya kazi twanza akora ni muri Le Parisien numero ma warahibagiye vraiment ça 50 109 okay muri Le Parisien numero 109 muca mubona ahanadandariza Dodo fashion umushigikira na dozi twize gusa pana uzorabe hariko na publicité kuri firme ya zanje ubutahazi hariko nimero de telefone hariko adresse kwiye ariko usanga mudandaza tumeze dufise dutobora ugasanga umukobwa guciye ko n'indano urahabona wowe uradufise tujya to kuri beach abakiriya batwo nabo mfise ugasanga umwige makambaye ebana muri abari nyine
ugasanga aciye mu rushengero bose bariko baracungura kandi twagiye gusenga kwaje usanga wagiye gusenga nibatona umunsi turangura okay ndakubaze Dodo kuba mu kabare wiyumvira mu rushengero no kuba mu rushengero wiyumvira kabare wo tora mwicaye muri kuba mu kabare niyumvira mu rushengero okay mwavyumvise abantu rero muri mu rushengero mwiyumvira mu kabare je mu kabare mwiyumvire mu rushengero siko biracanze kuko namba ndi mu kabare nkiyumvira mu rushengero nuko nzogendayo mugore mu rushengero ucugwa kubera uzocugenda hari uca wiyumvira gusoka kuja kunywa mu yambiri akaboki gakanye gashushe oyaje ntanzoganwa sindabizi yes of course tuje kwigateka films kugira tuje kumushyigikira kuki biba tuzobona novuga ko tuzobona iherezo ryavyo warabonye filme je nakinyemo nakazi urarenza aho nukuza nanje ariko kibiba nkakubonamo nzoza nyene hageze ko tubitorera inyishu zavuga ati igituma vyabaye Starboy nahageze abantu mwese ibi byose byabaye kubera iki niki la présence y'Imana ntiyari ihari ngamba nkinyisha Dodo ari benshi badukurikana kuri Star TV 257 amajambo atatu agenda tumbera kuri bo na sometime kuko ako kazi usanzwe ukora ba wifuza abantu bagushigikira abantu bakora partage kuko filme si vya biganiro by'iwacu dushira ko tous les jours every day ifilme ashobora kwishira ko no munsi agashira ko yindi mu ndwiza bisigura ko no shobora kubura umwanya wo kuraba part 1 cyangwa kuraba season 1 musemene yose abakunzi ba Star TV barifuza kumva bega bavuga ati intera akamo kavuye kuri Dodo fashion no kumanza kuncunga sijya mvuge bibi yo bibaza ko ngira mvuge bibi ndabiza akamo ndabateye nuko boza bakanshigikira d'abord abantu aba mama nabigeme bakaza kunshorera bakanteza imbere bakaza nkabambika kandi ntambika je wabigeme n'aba mama ibintu bababerewe hama nkabahamagarira kuja kuri channel yanje Gateka Films bakagenda kuraba ibikorwa byanje bakaraba ico badufasha jewe imisi yose iyo nkoze ikiganiro mpora nsaba sponsor kuko ubu sinkitinya gusaba sponsor kuko ubu kuba ndiko ndakora cyane niho ndiko ndabibona by'ukuri turavunika biratuvuna cyane ntaho turishikana ntaho turagera ariko turizeye ko imbere hazoba heza reka tuje ku kivi rero uwumva ashaka kudushigikira no mu bufuka koreyo hari utazoza kugura impuzu ariko akore mu mufuko yumve ko yodushigikira hama ibikorwa bigende neza dukomeze kubaha namwe ibibateramisha kandi mukuramwo inyigisho nziza murakoze okay ego naje mu rugo babana bawe cyo bari bagiye ku ishuri bagateka bari ngaho barajyana kandi urakunda bagateka bajya abana ndabakunda sana iyo ninje nganza ndaba amafoto yawe nyine ariko inzu yako yuzuyemo amafoto yawe gusa unajipenda sana amafoto yiwe n'amafoto yiwe ni fashion okay uko biri kose tuje kumushigikira twandike Gateka Films yama tumushigikire ariko nibaze yuko uriko rakinisha benshi batandukanye harimo ba Abel ndamaze kumubona Abel ari mu doctor Abel mubanye gute ko vyigeze kuvuga yuko ngo ubonye ngo yataye urugo hariya ngo yaje wawe ubwo ni yaraye nka gatatu nibaza ko ivyo nayo wotanga inyisho oya tuba tubyumva nyene ati ngo Abel ngaraje sinzi ko hari muri film rega birashika nyene akarara ngaha muri ko murakina film iminsi 3 none ntora tubona no mwijoro hagera mwijoro muri ko murakora oya nibaza ko Abel n'umugabo afise urugo hariho ivyo tutamukoresha hariho nta cyo tuma arara kuko nubwo twakora tournage ntiturara sindiga mbona je tournage mukora ku buryo murara murakora mutuma mutaha mutevye muga murataha yego okay agasunika rugi kuri Dodo Fashion ku bakunzi ba Star TV ndetse n'abakunzi biwe abakunzi ba Dodo Fashion ndashaka mushigikire Star TV abakunzi ba Star TV ndashaka mushigikire Dodo Fashion wandike Gateka Films ukore subscribe ugira ubandanye kubona ibikorwa vyabo ifilm imwe mu ndwi neza kunanira kuraba agasunika rugi kuri Dodo Fashion uradanaza tucyo tuntu twindani ko ari umuntu ushaka bwakaje
none si fashion oya natwe ndandaza nakudandaza nitwo shaka hari umuntu afise anniversaire isabukuru azi nyene abigeme nibo bakunda kuzigira cyane umwana mubi kunogura nka 10 nka tugushoye makomande tatu usanga dufise umubiri nk'uyu tujya rero nisawa makomande cyagenda kuturangura ntangora umubiri nk'uyu izuba rice ushusha we ntacyo zo makomande hama uzocumbarira ibyo ushaka okay gasunika rugi twigende gasunika rugi ndabashimiye cyane hama ndababwira ko ndabakunda cyane hama fasha akanya ko kugushimira nawe wavuye iyo uri munyakabiga bujya gushika ngahasi hafi washizemo akigoro Imana iguhe umugisha nawe guheza ki kuki bibasi ibatse kuki biba breve Okay, Imana ibahezagira abakunzi ba Star TV 257 tuje kumushyigikira kuri twandike gateka films kugira dushigikire ibikorwa vyiwe na cyane cyane ko tubonamwe n'abana biwe sometime bakina bajya abana bashobora kuvamo kazoza cy'igihugu ibintu hariya kwa Dodo muri frigo haruzuye amatomati intore mabuca ko ari byinshi no munsi fungura ngaha behind camera kwari kumwe na Dodo behind camera kwari kumwe na Dodo ni waduha amasanamu ameze neza umuhungu nyene ameze neza w'amateka andika kuri Instagram wandike Dodo uraza kumubona umufollowing canke wandike Star Boy official kuri Instagram urashobora kuntora ku mbuga zose wandike Star TV kuri Facebook urashobora kufollow n'ama pasteke haje pasteke yajya mu buzima bimwe zaniyo pasteke nga mu kiganiro ama pasteke Dananga ngana mapasteke nga yini ngena ndi Saboiwe ipasteke anje ngo pasteke ngumaziki mu buzima kubigeme ricamo shitsa abigeme pasteke maziki numo twandikira muri commentaire pasteke nowe kugira uyijya kugira habiki ndajya kubera ricamo cyamwa kizaniki uriko none ivyamwa ubijya kugira bizaniki kiratuma ngugira amazi mu mubiri navyo urana kujya kuntu tugira amaraso uramaze kubona bagukomerekeje nga havaye amaraso n'amazi iki kingo kiratuma ngo haza amazi mu mubiri ahubwo je namvise ngo kiroza amafyigo pasteke ngiroza amafyigo none kwikabigeme aribo bayikunda cyane kutabaho usanga aribo bashaka ko amafyigo igajya amazi nyene ava mu maraso batahure n'amazi y'umubiri kujya kuntu ashobora kugutora ngaha ukava amaraso n'amazi none hari umuntu umwe adafise ayo mazi abakozi ba Star TV bye ikintu cyose kigira intango n'iherezo